Hello. Fresh sana. Genda giye ko uri ngaha muri hangout kabisa. Yeah, kandi urona aha ni mu nzu wanje. Ni wanje. Nuko ndagiye sana, namutati anafuka dusohoka, ifuka ndamusohoka na Marvella kugira dure mu sivyo. Uravuye ma stress yo mu Rwanda, ushikino ma stress fuka. Ndagushami mu ndimeze fresh. So we ready go hanging out. Kabisa basimira nko kumengo turazina hibazo kwa jibazo. Ni fresh. Marvella, cheers. Cheers. So le fait yuko turi kumwe urabona ko twahenginze out reka mfate kano kanya duhenginge out vya vrai. You ready to hang out? Of course. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kweko ni ya Friday kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. So about hanging out, Kabos for real, that's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi yene ugira ibihe bimeze neza. Misi yose vendredi namanda kuzanira umutumire kugira sho kutwigisha kumenya byinshi bijanye nawe. Today, this Friday natubiteka numva ndyohewe sana kubera yuko ndi kumwe na amazina yahawe n'abavyeyi ni Niteka Marvella. Marvella afise imyaka 19, 19 ans. Ni Marvella nyene yavutse mu gisagara ca Bujumbura Merida. Sho kubwira neza yuko Marvella amaze guca muri competition ya Miss Burundi 2020 yaraciyeyo no mwaka wa 2022 araca muri Miss Burundi ndetse yarashite no mu ba finaliste. Ndakubwire kandi neza yuko Miss Marvella Niteka right now ni aserukira abarundi kazi baciye ubwenge kandi beza muri competition aheruka gutahukana award aho mu Rwanda. Competition yitwa Africa Next Super Model 2022 yatahukanye envelope ya $5,000. So my people right now natebiteka numva ndyohewe sana, tuguma tugira ibe bimeze neza, tuguma turyoherwe mu mazimisi mu musaba ahantu henshi atandukanye. Mugabo this Friday ndavuga ati negeza kubazanira Miss Marvella Niteka. Hala 5 meze neza cyane. Bishwe kumeze neza cyane. Sasa before yuko hangout tangura hari akantu murangira nyene sivyo sinzi ko ukurikana hangout. Hari akantu nzavuga ati nikisema Miss unasema Marvella. Uri ready? Okay. 1 2 3. Nikisema Miss unasema Marvella. Miss Marvella. Miss Marvella. Miss Marvella. Hala 5. Umeze neza rero. Ndagyohewe. Uraberewe. Urakoze cyane. Usa neza. Hajyanye mu Miss gusa neza babiri kumwe. Bivana n'umuntu. Nta muntu aba mubi actuellement ariko bivana n'umuntu ko aba yabishatse. Yeah, kabisa. Niteka nateye ujyo kwanzi kumwe naho. Reka mvuge neza yuko right now uri mu influencer. Urundi sinibaza ko ibyo bintu byabibaho. Cyakwe? Bo bishira muri category ya ahiganwa Marvella. Unasanzwe nk'abandi ma réseaux sociaux sanzwe yaba kuri Instagram, yaba kuri Facebook, yaba kuri Twitter. Okay. Ibintu bisanzwe nyene. Nagize intro ijanye nawe. Mugabe byo navuze byose niturakumenya deep Marvella ninde. Reka ndaguhe this right moment. Ndaguha umwanya mwiza. Introduce yourself. Kwidondo. Kamera he. Usama teka menshi? Oya, marasanzwe. Nk'ayabandi. Okay. Je nitwa Niteka Marvella. J'ai 19 ans. J'ai mis 2020, humanité générale, mise scientifique B. Hanyuma, oui, on a dit l'université. Ndamaze kugira no itabuti, ndaita formation. Kwa nagize une année à gestion, ndagira une année à génie civil. Hanyuma, nkabandi actuellement Miss, ngira nkaba mannequin professionnel na international. Kabisa. Bibaza ko ibyo byabikwiye. Nuraheza. Marvella kundiki. Marvella yangiki. Icyo ntanka vraiment sitakimenya muga ndakunda plage. Ndakunda ama endroit calme. Nunga twasohokeye sivyo? Nunga ni bon. Ugiye kuri plage sometimes. Hari abantu baja kuri plage just kugira ba medite, bagabanye ivyiyumviro ibintu nk'ivyo. Ugiye kuri plage sivyo? Apa yo gusohoka. Nicaye ikindi kintu ushaka guhindura mu mutwe wawe, mindset yawe canke
nibaza ko atagihari mba numva amahoro gusa ndi kuri plage kubera umuyaga ubuhinduye nyene mode de vie ububamo. Okay, ndashaka kumenya ibintu guha amahoro. Okay, kumva izimbo z'Imana biramo amahoro cyane. Gospel. Yego. Okay. Hamwe na plage. To get top 3. Kindi ca gatatu nibaza la méditation aussi. Yego. Uri umuntu avuga make? Bivana n'umuntu tuba turi kumwe. Yego. Bivana n'umuntu. Yego. Uri kumwe n'abagenzi bawe nyene muri close. Urisanzwe. Yego naho nyene bivana. Okay. Hari imisi bisanzura bivanye n'ibintu muba muko muravugana, hari imisi usanga muko muvuga amajambo menshi, urumva nawe ushobora bije kuvuga amajambo menshi. Okay. Ngabo nyene normal. Nk'abantu turafise akagezo ko kuza turavuga abandi. Marvella biramaze gushika ukavuga umugenzi wawe cyangwa undi muntu ku kintu kiri negative. Nibaza ko yego. Nibaza yuko quand même gasi nibaza sindakivuga en dehors adahari. Peut-être ndashaka kimubwira aho nyene. Nimba kiri mbona yuko gishobora kuba kiri negative kuri kote yiwe ni wanje ndambwira ati kintu kimeze uko. Kabisa. Yeah. Turifuza. Imibiri yacu yifuza. Sometimes ndashaka kuvuga ati ndifuza kumera nka naka, ndifuza kumera nka naka. Mu buto bwawe wamye wifuza kumera nkana. Uvuga gute? Niveau ya miss nibaza yuko sinabigiyemo nk'ikintu novuga ati ni rêve ni passion nagiye nyene bisanzwe donc sinovuga ko mfise umuntu anyaspira cyane muri miss. Okay. Par contre muri mannequin bariho benshi. Yeah. Hariho Didi Stone, hariho Naomi Campbell, hariho na Kandi. Kabisa. Utarashitse ukifuza kuvyiboha? Utarashitse ukaba genie bivanye na taille ufise? Bon, oya. Gusa kwifuza kuvyiboha nawambwiye abagenzi banje no kugeza ko nka 5 kg vraiment. Umva bishaka nyene. Yego. Muga après nkavuga ati Yeah. Uwongeje 5 kg bisigwa ko manje mannequin aca ndayivamo. Kabisa. Kandi ni ibintu nkunda donc ndavuga ati reka ntaco bizoza buke. Pore tu. Yego. Bizoza nyene. Mugabo urifuza nyene aga 5 kg kagiyeko ubona yuko wasale. Kabisa. Watubwiye yuko uri muri categorie uri mu Miss right now, uri mu Miss waraciye muri Miss Burundi 2021, 2022 uragaruka urasubira urabana Miss University 2022 nyene mu gihe gito mu myaka mikufise à l'âge de 19 ans ukaba umaze guca muri izo étapes zose nicaye kintu kiguha ingufu kubera yuko turazi yuko abana tubana abana bagize iki muri iyo myaka ya 19 ans usanga ari wa mwana ari muhira nashobora kuvuga ati kangire first step showe kuja mu kindi kintu wewe kubgaho nicaye kintu kiguha ingufu ukavuga ati reka nje muri ibi reka nje muri ibi nibaza final destination umuntu sinkunda fise abakuru banje bahari muhira barakuze konsoma bisigura most of the time ntibaba bari muhira rero sinkunda ahantu nguma ndizole jenyene kwera umuntu ari izole atangura kugira meditation y'ibintu byinshi umva nkunda guma ndi à gauche à droite donc lorsque hariyo opportunité inyuguruki ntabwo ati ndashaka kuyijamo ugateka ne fait gutanga naco bitwaye. Unaniwe mu kintu byifatamo gute? Birababaje. Mwanya menshi sinshaka kubesha birababaje. Muga après ugenda gutahura mu nyuma yuko quand même c'est une leçon. Ibintu nyene bigufasha urabona yuko aho hantu wananiwe ni wasura mu ico kintu. Uzo uri plus forte gusumba ugitangoye. Kabisa. 19 ans nyene ndacagaze ku myaka yawe. Kuko imyaka yawe yatangaje benshi. Yatangaje benshi gutahukana $5000 19 ans si choroshe gutahukana amaward atandukanye 19 ans si choroshe mugabo 19 ans nyene nize challenges umaze gucamo wewe yende uravuga ati zino challenge zirandusha uburemere sivyo mwiza nkama challenge yagiye araza nuko premièrement Miss Burundi ndayivuyemo c'était assez décourageant kubera kumva yuko umuntu agenda aravuga ngo le projet fait en soi
umwana mutoya ntashobora kwiyumvira en fait ni moi muzi ivyo umuntu aba yakuriyemo muzi ivyo umuntu acamo ntushobora kwipermeta gukritika ikintu nk'ico so ama challenge ahari ategezwa kuhaba kugira ngo barabe si tu es persistant si uzobandanya cyangwa uhagarika nabindi apa ya Miss Bond na kindi kintu challenge waciyemo kikuremeye ikindi kintu cyondemeye ni oya apa yuko mfise abavyeyi bakaze gato abavyeyi b'abarundi akonyene kandi agashire kwa abavyeyi b'abarundi abibanje neza ko bakaze cyane kabisa n'abantu ntibasuporta umuntu yicara umwanya muremure bashaka umuntu aguma ari mu tuntu basi kora ikintu tubone anage n'abavyeyi bameze kora ikintu tubone bw'ikoze so nibaza ko ari cyo kintu ca mbere gituma kimpusa kuja mu bintu byinshi n'abavyeyi barimo bamaze kubona ugiye mu Miss barabaye proud yiwawe bon premièrement ntibari d'accord ntibari totalement d'accord ko ndabijamo nga après yo umuvyeyi gumubwira ikintu agishaka shaka kijamo nena yatoka kuvuga ati reka turangene bigenda ndifuza kumenya ubuto bwawe Marvella umwana ameze gute muyuwayi sana ndakunda gukina cyane kera horo ikibariko byose amakourse kandi ari mugufi eka tuhere gaho nawe umuntu mugufi cyane yego gushika nko muri 9e 11e bice birahinduka muri 9e nanje sizigene byahindutse mugabo j'étais la plus petite y'abagenzi banje bose okay hariyo Miss Megan Miss Popularity muri bootcamp zarashitse mu kipima uburebure Megan yaranduta nk'akantu nk'aka tugitangura ariko byaheze nda urumva riraje ratahuwe okay rivaje brakata cyane sinzi bura magana bigenda urumva uburebure bwawe bwaje danku hariyo akantu muri twaguma twipima demi finale tukipima bageze finale igomba igere no twaguma twibutsa ati none normalement twapanga yuko Megan elle devait être la dernière kora niwe muremure donc baravuga ati none bizohera ari Marvella ginyuma ari ndaginyuma umva twaguma turi umuruko okay bice biragira ari ugiye inyuma oya ni Megan biraceje inyuma ubu nyuma amaze gushika mu kipimo karabati aracanduta akantu gatoya cyangwa ubungira turarira kabisa turacagaze mu buto bwawe wari umwana akunda gukina mu kibano wari umwana ameze gute ese uretse yuko ikibano cyacu ariho navuga ati sha umuhungu wa naka cyangwa umukobwa wa naka afisa akageso kata urabibona izo comment zarashika mu babanyi bakavuga ati Marvella ya mukobwa azobuko kubera nuvuga gute ababanyi twamera nko kumengo ntituzinanye kubera natembera ababanyi juste ayo abantu tungana de même âge nkanje donc ari abantu tutangana nivyo ndusanga ari abavyeyi batemberanira ziko byabaye byo babivuze mugabo sinibaza yego hari abantu batuvuga neza hari n'abantu batuvuga nabi nakaye kantu kabi abantu bakunda kuvuga arishima oya jambo stajyo yego okay niko ndayisaba kwiyumvira mbwa nako ndatora je nzorondera aba best bawe ubabazi ubabazi est-ce que Marvella ameze nakaye ka défaut Marvella fils ngira yo kutavuga yo kutavugisha abantu namenyereye utamvugishije wa mbere canke utagumye umvugisha tutazinanye nibaze ko nashaka kuvugisha kabisa naragiye kuri account yawe ya Instagram nari niteze kubona izina rya Marvella Niteka mugaca mbona ko irindi zina riri kuri Instagram yawe ndifuza kumenya let me know ni NNMO NTSE wagisoma ni Monse kubera iki ni Monse c'est une très longue histoire. Iyo story y'abantu baraba novela kera. Histoire ya kera vraiment. Reka tuyihoze nacu. Iyo story canke niki? Yo ni umva yari une jeune fille yitwa Monsera. Yakunda gutamba.
jewe rero 18h igeze abandi birukira kuraba disani muri Ashton wewe iyo ntiyazi nirukira kuraba iyo serie. Okay, yari y'urukundo. No, yariyo umukobwa yakunda gutamba cyane mbwa abavyeyi we bakamupusa beaucoup plus kwiga akagutamba. Rero bacavumira ati tumituko uvuye munsi ko serie narayitanguye ndayihetse. Ucavuga ati hanyuma après nubwo ati nakazina keza kandi akagumana ni Monse. Urumva uratwemeye kwita ni Monse. Ajama N ku bisanzwe ni Niteka. Mais par contre zo kurandika izina kuri Instagram na utilisateur lui même bakubwiye ati irikira pasa kuri undi muntu yayitora. Ndibaza iyi ni exclusively wivugiye hano aho Monse yavuye. Nize ko muza kubikora. Wikurewe. Dara gato. Reka twinjire rero ku kintu catumye tukumenya deep. Yari Miss Burundi. Mugabo si benshi bamenye ko wagiye muri 2021. Siko benshi twakubonye muri 2022. Nituzi story janye na 2021. Haba ikibazo cyahe warashitse muri final uravayo. Mugabo makuru mfise nuko utigeze ushikana muri demi final. Wavuye mu akirikare. Haba akabazo akayubwira bagukure mu akirikare. Est-ce que byari bimeze gute? Kigenda la première fois. Yari muri présélection nabaye présélection. Bararavye imyaka yanje. Après baca badesida yuko ataco bitwaye toute façon azoronka âge légal katuvyihoze. Hanyuma après ministère niyo mengo ni ministère sinibuka yari yo nyimba ari jeunesse niyo yaje après. Kivuga ati ntimushobora gutwara umuntu muri bootcamp ari mu mineur. Bisaba ibintu byinshi ama autorisation parentale. Kivuga ati elle peut revenir l'année prochaine. Ce qui fait que sinabifashe nabi banavuga ati nta excuse yo bihari niya yo tuma bankuramo gati kandi ndafise abantu benshi naronse abantu benshi nibaza ko iyo ntashika muri présélection sinaye gusubirayo 2022 en fait yuko nagiye muri présélection ndabona abantu benshi basupportinga ngati gusubirayo wavyakiriye neza cyane gose nta mutima mubi nayibona kuko yari ibintu biri totalement byumvikana. 2022 nzango vuba zikwiye zo uvuga ati kanze kwiyandikisha kandi kwa nayo nzi ko mfise abantu benshi basupporting deja n'abavyeyi batije bavuga ati deja washitse muri présélection na projet nayo c'est mi 2021 na mutwe yari fise eka ndayivuga umutwe ushatse kuvuga kubera yari vya bintu umva Miss Burundi yari maze igita ikira abantu bacaka gupusha genda muri Miss Burundi ndimvira projet ndayibura parce que c'était la première fois ngiye mu bintu byo kwimvira ibintu by'ama projet cyane ndayibura navuga ati kafe ugenda ibyo mvuga n'ibyo nyene même c'est un projet totalement non faisable. Nibaza ko mu Burundi bitari gukunda. Yari imeze gute? Iyo ni muri 2021. Yari projet ya création d'une digue. Digue bisigura ni ki barrière kininiya. C'est comme un film menshi naravye vraiment. Urumva tema nabuze navuga ati ikinza mu mutwe cambe navuga ati reka mbe creative ba satiriste. Film cetira nyinshi. Go vraiment. Yari création d'une digue ni nk'iki barrière kininiya gituma yuko iyo amazi abaye menshi ntapenetra mu mabarabara mu mazi araba stop. Rero n'uwari kumbaza uti bagishiraho gute naza ko byari kuba aventure. Haba 2022 ces projets jagino énergie solaire. Et Bujumbura rural. OK. Urashitse muri demi-finale abantu baragutoye ku ma statut yari wewe ku ma social media yari wewe ushitse muri finale sivyo bigenze neza. Tubwira ujya muri final. Finale ya Miss Burundi. Mu gitondo muravyutse babwiye ati muje kwitegura. Siko. Red twese two turitegurira ikintu usanga ijoro tutaryama tuguma dupapa tuguma tumeze guca nyene. Ubu byari bimeze gute muri bootcamp? Ni bootcamp umunsi wa nyuma hari jeudi twaryamye dutevye ko twari kumwe twese turatera inkuru nibaza turavuga ama point positif nyene twabanye twaryamye dutevye cyane umva nta mwanya wo gustressa uvuga ngo wari uhari wavuga ati ngiye kuryama ndaryama sinzira parce que ndavyuka 6h. Nibaza ko umwanya wo gustressa nta wari uhari munini ya cyane ko twaba twarushe twaba turi mu repetition gutambuka kuvuga
warafise ubwoba nyenza ko ubwoba nabugize umwanya wa mbere ntaraja kuri stage muri finale ubwoba gute bwo kuvuga ati nk'ubu nabaye wa mbere oya apana ubwoba nk'ubwo aba ari ubwoba nturabona public ntuzi abantu baje ntuzi ingene bimeze nturatsinza kuvuga gute umva ni bwa ubwoba ati nka papa ndavuga ibintu bitabaho ubwoba ari nk'ubwo kabisa barabahamagaye mwese hagi aba finaliste batangura como deuxième dauphine deuxième dauphine bagiye abane top 4 bose Marvella Niteka nitumubonye alors que twakunda ukubona abantu bagushikira gose sivyo wavyakiriye gute haragiyemwo kagatima ko kuvuga ati I deserve kuba muri kiye kibanza mugabo biranse harabaye agatima ko kuvuga ati habaye akantu kubu byari bimeze gute kubwa byari très décevant vraiment ntushobora eka kubwira ni story sha ntushobora kubona biri tellement injuste ntushobora kuvuga yuko imbere y'abantu en tant que je ukaza ukabwira abantu uri umuntu wa mbere afise un projet iri hérite ukacubura mu top 4 ni ikintu ca mbere kitabaho ça c'est une excuse inexplicable niko novuga itagira umutwe tout simplement so rero nibaza yuko umwe wese arafise ama raison yiwaba yatoye bwa quand même nibaza ko la fois prochaine il faut que baba plus clair ugati umuntu twatoye abazi yibi kandi ibintu biboneka nicaye ikintu bibaza ko cyo hinduka muri Miss Burundi mu mwaka uza we wabonye uvuga ati kino kintu kubiri kose fo gihinduka kubwa shaka kuvuga je rihinduke kuko na baraciye ubwenge bwa n'abandi baraciye ubwenge donc bashaka gusesa n'abandi bwa ikintu mbona cyo hinduka sinzi vraiment shimye kutakivuga kuko c'est une opportunité nziza reka bazoze baragenda abandi bige hanyuma iyo wize ikintu normalement la fois prochaine tu vas plus forte nabwiye reka bazogende bavyibonere hanyuma bazovayo babonye ikintu bahigiye kuko uriga ikintu ciza vraiment muri Miss Burundi Marvella kumenga urafise akantu kare ku mutima wa mugabo ndagafise cyane ndafite umuhara abantu bo muri Miss Burundi ntibibaho vraiment kumenga urafise akantu nyine wanse gukurayo nyine nase ukavuga ko era gashaka kuja kuri point positif canke negatif bivanye n'umuntu bagakritika ukundi kuntu mugabo navuze yuko ni opportunité nziza uramenya abantu benshi uraronka ama partenariat n'abantu benshi mushaka gukorana ibintu bivanye so nibaza yuko les filles bazokwiyandikisha bagenda kabisa hanyuma nyimba ari cigwa bazociga nkuko nacize ko parce que kubuza umuntu kugenda nazoronka opportunité naronse kabisa watubwiye ko ukunda gospel ni imwe mu ndirimbo zikubwira zigusha mu bihe vyiza nyene iyo kurumviza gospel hari ama feelings atandukanye je ndi mu musulman by the way ndakunda kubona ukuntu abantu nyene ko rumviza gospel ukuntu baja muri mu mwemu ndakivuza neza hari abantu baca bagira ibintu nk'ibi urabibona yego ndabibona oya bigereza ndabibona hari abantu baja mu bintu nk'ibi urabibona Marvella gospel wambaye maikuteur uri mu cumbo chillinze nyene mu gospel bimeze bimeze neza la plupart du temps iyo nta kintu cyo kurira kiba gihari kiki oya ni iri nk'unyene ushaka kumedita wumva ubabaye cyangwa ugize ikindi kintu cyangwa izi ndirimbo z'Imana zifite amajambo ari deep donc ziraruhura bica bihera nurimwe mu bintu nk'ibi aho wagiye wakiriye neza wowe ugarukira hafi hose nabijamo vraiment bivanye na twawe nihe ndirimbo right now ukunda kumviriza gose ya gospel bikunda ducishirizemo turirimbire twumve yuko nakajwe ari sawa kuririmba France sigu yawe gusa indirimbo nkunda ya James na Daniela n'abanyarwanda bwaciye nuka ko DJ Prime supportinga local artists kumvuge yaduda indirimbo ya Dudu nshasha iraryoshe ngasinzi kuririmba France ngene ivuga nk'akarofre basi kwa joro gatoya gusa gatoya babafana bawe kuri ikintu cyonyine n'ubwa ni aya
uyimenya arayimenya utayimenya ntakundi reka nanje reka tubandanye nakanka aya nivyo benzi kuririmba vraiment ugarukira ngaho okay nacu niga shaho nuko uraje muri Miss Africa no University Miss University nawe nyene uronse amahirwe yo kubandanya muri gutogwa ube nko mu Miss sivyo haciye hatogwa Miss L'Oreal naho byari bimeze gute sometimes ni wicara ukavuga ati bino bintu ndabivuyemo byose kuko hose ugiye nuronka ibako ryo kuba wa mbere ahantu hambere navuga ko ndabivuyemo yari Miss Burundi Miss University I'm sorry kuvuga mugabo yari ibintu biri biboneka I'm sorry ngandi biboneka you mean biboneka yuko byari unfair umuntu wabaza ko nishima kwera wewe muga reka ndabivuga biboneka yuko ari we you deserve gufata kiya kibanza bon umwanya 90% yego kubwa wabona yuko L'Oreal ya kiya kibanza sigwiye ibyo je navyo navutse nushirano atari tubwire ko ibyo navyo navuze mugabo reka mvuge j'étais la première yishuye question neza mu byo babajije nice so niko navuze amakriteri y'abantu mu Burundi ntayonze nabitwitinze ryari Boris yaravyanditse Boris bra yanditse ati uburundi muravaloriza beaucoup plus ico umuntu afise gusumba icari potentiel umuntu aba afise mwishira kote so nibiri niko yavuze ati biri très triste kubona yuko agiye agatogwa n'abanyamahanga bo ngaba batabona potentiel so Miss University bamashaka no kwiteba ko ni ibintu birebire mugabo nacu ni buri Miss University rana canke baguye kiye kibanza ugira uje guserukira u Burundi muri rya competition ya next supermodel ni ufashe kiye kibanza cha Miss University watubwiye yuko Miss Burundi washaka kuyihagarika wari wafashe decision yo guhagarika complètement kubera iki waciuza muri Miss University Bevke gute ndafise abagenzi bambuza amahoro hajanye n'ibintu nk'ibyo kubera baba bari genre ndafise taye yavyo shagenda ubu bishobora urazi kuvuga imbere y'abantu urashobora kwandika na projet yarimo muri Miss University umva ce qui fait yuko navuga ati ntibizonduhisha nka Miss Burundi nta point nini yabifise après ndavyiyumvira umuntu wa mbere nanskire yari Delicia ndamubaza bimeze gute bipanze gute Miss Africa go arambwira tuzokwiyandikishe mahigwe y'umuntu ntuzahava tusa après nibaza ko ndi mu bantu biyandikishije hafi ubwanyu nena desite kutabijamo vraiment kavuga ati qui ne tente rien n'a rien kati kafe ubwenge kabisa ndagenda Kelingaruko Miss Burundi muravugana inbox umugenzi wawe bamaze kumotora harabaye amajambo menshi abandi bazana ama commentaire ibintu bijanye no kumuvuga nabi kumuvuga ukutariko reka navyita uko warabaye umugenzi mwiza kuri Keri ku buryo umubwira ati bino reka kubiraba canke wari wawundi uvuga ati araza kwimenya ukuntu aza kuvyifata wabaye muri ya periode wabaye umugenzi ameze gute kuri Kelingaruko Je pense que nimba nibuka neza naramwandiki Kelly c'est une très jeune fille intelligente aciye ubwenge abantu bareactinze kujya kubera bataba bamunzi iyo umuntu washaka adatowe urababara umva utangura kurungika amapropo mabi kuwundi muntu donc nibaza ko abantu bavuga bijya ni kwera batari bazi wari we n'ivyo akora mu buzima busanzwe nibaza ko ari ibyo uramwandikiye wamwandikiye message imeze gute nimba atari banga nibaza ko namwandikiye ndamwakwaje ndamubwira yuko bishoboye ashobora kubikora bijya bintu kandi ashobora kuba contraire ku byo abandi bariko baravuga Miss L'Oreal nawe Miss L'Oreal giziki turazwe keje giziki warafashe ikibanza ciwe umuntu
turabanye ndamukwiye urafashe ikibanza ca Loya Loya yaragiye hanze guserukira kanawe ngene Burundi mu mategeko yo mu Miss sivyo hari amafoto ya Loya yasohotse yabaye publié bivanye no kunari yambaye sivyo nko mu modo canke nko mu Miss biremewe ko umuntu yambara kurya canke nitwa Barundi twabijaje inzu kutariko siko umaze kubona bijya bintu bube ku bwaho iya bari wewe uri kwikora cheers kwanza cheers icyo kibazo kiragoye kwishura vraiment cheers kwanza kiragoye kwishura kiragoye mfana n'umuntu nuko ameze nuko yakira n'importe quelle situation yewe ari Marvella Marvella nibaza sinzi navyo nayo kugira canke ndabigira mugani nibaza yuko après mbonye igihugu tubamo ngene kimeze nibaza yuko atavyo nari kugira kabisa je pense yuko nari kuperdre ma point kuri ico mugabo urumva c'est pas une bonne chose nko mu Miss biremewe ko umuntu ashobora gutambuka kujya bimeze biremewe mu Burundi niho bitemewe nice kandi nibaza yuko la mentalité kandi ni ikintu competition exige so simbona igituma Burundi bwabwinjiyemo cyane usanzwe yari kuba ari kumusupportinga beaucoup plus ahubwo ati turagushikiye mu byo urimo deja yagize first step yasohotse igihugu Miss Earth ni très grande competition quand même imico y'ikirundi nibaza ko ifisano bablokera mwebwe aba models canke aba mannequin irafisano bablokera nakubwiye nka le fait yuko nk'ivyo yajeje kuvuga mu mico y'ikirundi mukarangaho tugiyemo bugataye bisanzwe nice Loya nyene uratwaye ikibanza ciwiwe harafa nk'umuntu daragushikira uravuga ati shaka kino kibanza naho ndakiriko sigwanje kino kibanza sigwanje ndagitwaye uwundi mu harabaye akanovuga ati usije wende muri kino kibanza ngineco arahari nibaza ko iyo pressentiment tayo nagize mugabo ikintu umuntu ashobora gufilinga inside ni comment est-ce que l'autre personne a eu fait nice muri rya moments babahinduye harabaye conversation hagati wawe na Loya yego yabaye Loya yarabaye peace akubwira ati ni bon ni Marvella ni bon nawe ni sawa ico nshimiye kutacishura on passe Marvella ni kumwe ngo reka dupfa ikiyo naco on passe naco yego nta kibazo tugiye muri side rero yo gutahukana $5000 akanoti turi benshi tukifuza akanoti turagashaka before yuko tuja muri competition reka tuhagarare kwanza kuri $5000 baraguhaye $5000 nifuza kumenya inbox yawe imeze gute harabaye abantu bakubwira ati bace baba bagenzi kubera $5000 harabaye abantu byari bimeze gute inbox wawe DM zawe Instagram hehe amafaranga ya wabonye ko afise inguvu izahe mu bantu abantu benshi barakwandikira ayo naho mutahora muheruka kuvugana barakwandikira nawe nyene akanoti kubahwe abantu vraiment mutawa musanzwe muvugana hayo ukwandikira juste félicitations gira ko encourage hayo nunda kwandikira tuzosangira nagutoye muri misuri ngo nagutoye gaje bari gabwe tumanage nagutoye by the way gatashetse naho twayagabura niyo dukwiye niyo bakwira kabisa kuko si mahera menshi mbwa si cyane mu myaka yawe gutahukana $5000 bivuze iki waragize za mindset zovuga ati abana ni shopping après shopping ana BJ yasigariye ikibazo c'imvura hagati ya ikombera cha karaktisi sivyo harabaye kukura cari moto mafe sivyo sinibaza yuko ufise mindset yo uvuga ati ndakeneye nivyahe ibintu byakugiyemo danku maze kubona $5000 kananje ndakubaza ushatse kubwira umuntu ngo ni muto par rapport à quoi
canke aki ibintu sindabigushika ino saa sitatahura abantu bavuga ngo uracari mutoyi mu myaka sindaja muri ntoganya $5,000 basi wayatwaye ukiri muto gute ico kibazo ndagifise gute mu myaka gute ndibaza n'amakara y'abantu baronka akanoti kangana uko honye mu myaka yawe okay ivyo ndavyumva ni baki wararonse iryo bakwe ryo kuba muri abo bake rero amin izo competition nk'izo tuzimenyereye hanze voilà tuzimenyereye hanze apana mu Burundi rero turafise vya bintu byo kuca niyumvira cya kintu utari usanzwe ufise uco kigura imuzu shopping nyinshi sana imodoka nziza ibiki n'ibiki nawe nizo mindset watangwe kugira kwiyaronka cyane mu nyuma muvya arakubwiye ati mbiriza tuza ibintu tubicishe muri way tubishire mu mafara tubishire mu projet yawe oya iyo mindset nayo nigeze ngira na gatoyi kubera ni ngerageje kuranga actrice basi namutuga mfise ikanda we offre ni 5 na 5 ubu ntukiri kuri 5 ubu ntukiri kuri 15 millions dufashe ni nka 17 bisigura yuko ararenga $5,000 ndashaka kuyiofra nta kibazo gitora mara gitora zova ko sinavuga ati ndi n'umufonctionnaire canke iki ndahembwa ku kwezi nivyo kunda so ikintu no banzi ko ndiyumvira kuyakoresha ni kwinvestisa mu kintu mugabo niko nabonye fo yuko nicara nka medita nkiyumvira ikintu nzoyinvestisamo akamarira ikintu projet urufise muri Miss Burundi nayo igihe énergie solaire igira cabandanye namaze gushira amatole transparente kw'irya shuri kandi ndashaka kugira donation mahera yanje nzobashirayo énergie électrique iri moins cher par rapport à énergie solaire. Cheers. Kandi nzobatumira vraiment ndashaka kugira anytime turahari un événement début janvier quand même ngize iyo installation énergie électrique azoba ariyo peu de personnes baze kuraba hanyuma si ari ikintu undi muntu yoba yifuza guterera kuri iryo shuri yitere kabisa uko muri competition n'abanyarwanda n'ibindi bihugu bitandukanye muri rya competition yabereye mu Rwanda sivyo wararonse support y'abarundi turafise akanovuga ati abarundi ndu supporting ivy'iwacu wararonse yapuye abarundi wararonse abarundi bazagushikira muri rya competition yawe famille yacu apa ya famille n'abarundi baba mu Rwanda abarundi basanzwe baba mu Rwanda baraje en tout cas muri salle na FC support center ya ball kabisa kandi ntabona arinze vraiment gusa harimo abarundi kazi abaje kundamutsa après barambwiye tutura abarundi kazi subanga mu Rwanda ubaye wa mbere apa y'amafaranga wungutse ikindi narungutse beaucoup plus gusumba amahera kubera nararonse ama agence internationale en scouting ce qui veut dire yuko umva ndayafise nshobora kuganya beaucoup plus gusumba ajya ce qui est une bonne chose bisigura neza yuko Marvella anytime ashobora gutangura kuzaraho yego mu nda y'indege nyene anytime gusemereke kugenza ariko Imana ibishatse nyimba ari ubukombe bw'Imana birashoboka okay wotubwira basi nk'ibintu bakwemereye kuzogukorera si ibintu bakwemera directement barakwemera yuko urashobora kurondera amashow international de film haba hariyo amamarka amwe nk'ama haute couture za Louis Vuitton za Dior bakati ntidushobora guprometa directement kuzotambuka kubera casting director waho atagushatse bica bigenda gute ati quand tu promets bashobora gushikana ukaja muri casting bagushatse uzofeza partie du show kabisa ubuzima bwahindutse gute bwarahindutse cyane gose kuko une personne atamuta afise n'ufise sico kimwe nabashaka gutangura nka business yiwanje sishobora nabwiye umuvyeyi ngo ndashaka miliyoni 10 umuvyeyi akubwira ati ni igiki kiboneka gifatika yo kuzoronka retour muri wewe mugabo uyafise wewe en ta possession ashobora ndashaka kubakoresha icyo nshaka
donc ni ibintu biri très différent en tout cas kuba uri stable financièrement no kutaba stable aya difference iriyo kabisa muhira bagufata gute bafata neza nk'abandi bantu bafata neza vraiment sinidoga mvuze bagufata gute shatse kuvuga ni bagufata nka before I mean bagufata nk'undi muntu bazi umaze gutera intambwe mu buzima bw'iwawe bon abavyeyi baravuga ati harimo akantu ka responsabilité quand même sinon nta gihinduka kinini cyane gihari usubona ama respect menshi nyene miss wanje miss mu bantu bo hanze peut-être yeah warahinduye abagenzi warahinduye company yawe still nibajya nyene uracari wa wundi nyene nakantu ko kwigira kagiyemo kuko sometimes abantu baravuga ati ngo abantu barakunda guhendwa n'ubustar no kumenyekana ubustar kahe mu Burundi nta bustar buhari ata support dufise muri mu gihugu nta bustar vraiment nta bustar novuga buhari kandi abantu benshi barabona umengo $5,000 n'amahera menshi cyane ni kuri n'amahera make ntangoye kuyadepensa ni TikTok mu guhera so nibaza yuko nta bustar vraiment burenze uko abandi bameze ni juste nubwo nyene navera manager gusaba ifoto ubwo n'ubustar ushaka ubustar bwa gute weka noti ubwo ni ngo bustar kuri jewe vraiment ubwo ni mugabo après je me dis yuko nyene ni juste ku managinga account zawe kabisa mu kurangiza neza kino kiyago cacu sivyo ndibaza ko programme dufisane nawe vendredi singa gusa uko mu mazimisi ndakona uri stressé mu Rwanda stress nyinshi uje mu Burundi ni stress nyinshi ndavuga ati reka tuje outside sivyo duhinginge out tugire ibe bimeze neza urafise ikintu kiri ku mutima mugabe ifuye ko ndakubaza ico kibazo umwana wawe gusabye uruhusha umwana wagusabye uruhusha ubwira ati mama urana ko wabaye miss muri 2022 ndagusabye nanje umwaka niyandikishe mu miss uwo muhugo ruhusha hari miss nyinshi vraiment sinon mubuze mama ndakeneye kuba miss Burundi niyandikishe muri miss Burundi oya why byo van peut-être les générations zirahinduka bizova nimba atari les mêmes organisateurs bandi nyene bafise amahindi hahandi nyene les mêmes jurés no mureka mugabo aussi c'est les mêmes non iyo bari nk'umwaka oya kwa turashobora kumenya cyane bitura sinzi vraiment kabisa carrément j'ai perdu mon temps muri Miss Burundi mugabo j'ai gagné des connexions, j'ai gagné des opportunités. Rumva, naho noja mu yindi competition, bose aguma kwibuka yaragiye muri Miss Burundi, ce qui fait ko ni save. Kuri jewe ni save, donc bisigura yuko gusa sinobuza umuntu numwe kuri participer amazo y'igeme. C'est une grande opportunité, azogende azi yuko agiye gusesa ama opportunité. Azogenda avuga ati shaka gutsinda. Kuko gira umuntu wese n'abantu benshi bashaka ijya place ya mbere. Kandi urayikorera ijya place ya mbere so azogenda avuga ati ngiye kwatira l'attention y'abantu bazoba bari muri public les investisseurs azoba yaganije ngaho urafise akantu kare ku mutima udashobora kugenda utabwiye abantu bakora gukurikirana right now urafise ikintu kiri ku mutima ushaka gusharing urafise ikintu ushaka gupartager nawe wa muntu akara gukurikirana ku buryo avuga ati wow ano majambo canke ibintu ndimwe right now ni kubera interview ka boss for real kuranye na Marvella. The time is yours. Gira icyo tubwiye, gira icyo uturemesheje nk'umu influencer dufise hano mu Burundi ariwe Miss Marvella Monse. Ikintu je mbona novuga ni guhanura les jeunes. Lorsqu'il y a une opportunité qui s'ouvre à vous, muyisaisisse. Ntuzutinye kuraba amajambo y'abantu. Wowe gusa urashobora kubaza la famille. La famille, c'est ikintu cyambere gikomeye. Ushobora kubaza papa, ushobora kubaza mama, aho muvukana, ushobora kubaza tes amis proches, bimeze gute.
nyimba ubona ko ufisemo potentiel hari n'igihe ushaka kubaza umugenzi wawe ari projet aje bwatishana uracira from none nkajya ugiye urumva bwa wewe si ubonamo potentiel wifise toute opportunité ikugurukiye isezise kuko ntigaruka kabiri kabisa ngaruka kabiri vraiment ikintu cyose ubona ki kwa avantage kijem je nico no hanura les jeunes nta mwanya wo guta umwanya nawe hari uri umushakashatsi aba baba bashakashatsi nta abantu bavuze ngo ndacari muto abantu bafise imyaka yanje ugasanga ashaka kwikora mugabo ni bya bindi nyine bakora vuga afise ubwoba kabisa mugabo final destination ya indi nyine suffit juste de kuronka une inspiration suffit comme good afise inspiration ushaka gushaka ikintu na kimwe nicaye kintu wifuza kuzokwiyofra mu buzima uvuga ati uko biri kose hasi hejuru kino kirunegezwa kuzociye kuzunguruka isi yose naho ntoyizunguruka yose mbwa nkazunguruka yego nicaye kintu wamye wifuza kuronka mbwa right now uragifise ushaka gusoma iyo question nicaye kintu wamye wifuza kuronka mbwa muri no mwanya ukabugifise kuba stable financier kuba stable financier hari ikintu nakunda kuvuga kenshi reka tujye mu buzima busanzwe hari ikintu nakunda kuvuga kenshi kijanye na iyo umukobwa aba stable financièrement na muhungu yoza mukanga wibaza yuko nawe bimeze uko wonye yoza mukanga exactement aza muhindisha amafaranga fana n'umuntu umuntu aza agukangisha amahera ntabashaka ikintu ciza kuri wewe tout simplement kwera umuntu agushakiye ikintu ciza ntaza akwereka ko afise ibintu c'est pas le plus important ari umuntu biba bivana n'umuntu umuntu avuga ati ngiye ku muntu kwanishaka amahera ngiye ku muntu kwa personnalité yiwe fana kuba stable financièrement wibaza ko bukeneye umugabo ari hejuru yawe ku kanoti canke munsi yawe gato kubwoko bwa Marvella hejuru ko bica biba inspiration nyinshi okay reka ndabwira bivana sinavuze yuko ariko bica bigenda mugabo bose ni sawa ari hasi ni une inspiration kurondera menshi kugira umuronke menshi muri hagati na hagati naho nyene hojamo compensation mucamo agent reka turondere menshi turabe urumva nice ndagushimire cyane Marvella ndibaza ko nagize ibihe byiza ndi kumwe nawe mugabo nitworangiza ikiyago cyacu tutagize hari ibibazo bitatu ngomba ndakubaza uri sonse kwishura TikTok utarinze kwibaza ibintu byinshi gose TikTok sivyo uri ready okay dutangure biramaze gushikira babwiye umuhungu kumukunda je passe je passe. Akoreka tugasubira. Ni TikTok ni ishuye. Oya, tegezo kwishura nyene apana je passe, tegezo kucishura gusa ko biri koze. Oya ni je passe. J'ai le droit de dire non. Uramaze kubwira umuhungu kumukunda. Je passe. Okay. Nicaye ikintu udakunda ku mubiri wawe. Nagihari? Byose ni foresh isa. Amatwi mfise amatwi manini. Sakwe? Nuyarawe. Ndibutse mfise amatwi manini. Okay. None uraraba ushire ko amahereni gucanye kugira. Reka. Aho yacagaragara cyane. Kiyodo cyanyuma arico ca gatatu. Ndifuza utubwire aba artiste batatu kunda cyane mu Burundi. Kunda Dudu. Takunda Redemption Voice. Ibenshi wanyuma sinzi ko no muvuga cyane. Muvuge ni bon. Umuntu ari mu artiste nagira mvuge. Ngira mvuga ati ndakunda entre Daboje na Big Fizz uganda bihinduye. Yamvuge Big Face. Ko Beef muri aba bashanta bose Big Face niwe tumaze kuvugana. Mugana Big Fizz uramwemera. Na Dabo ni ngo yawe gose. Abasa bibo je indirimbo iryoshe ndayumviriza. Okay.
reka tugire top 5 kuko hacyatse ibindi bibazo byinshi sivyo. Ikibazo cya kane ndifuza tubwiye ni yahe terme ukunda kuvuga kenshi? Ni yahe jambo ukunda kuvuga kenshi? Imana. Gukorera Imana. Imana y'ikibanza cyane mu buzima bwawe. Cyambere. Merci. Ndagushimira wadukurikiranye kuri Jimbere magazine, ndagushimire wewe wadukurikiranye du début à la fin mu kiganiro ca Hangout. Ndibaza ko wize byinshi, ndibaza ko wungutse byinshi. Miss yatubwiye ubuzima bwiwe, byinshi bitubwiye, byamubabaje bitubwiye, ivyiza yaciyemwe bitubwiye. Ndakwibutse kandi yuko ushaka kumusanga kuri Instagram yiwe akoresheje izina rya NN Month. kabisa. Twitter Marvella. Marvella Niteka. Niza izindi page ukoresha? Na Facebook, TikTok. Kabisa. TikTok ni Month. Yeah. Niye dream yawe ibisazi ufise? Dream ibisazi nyene uvuga ati giye ko biri kose doshika. Como ingénieur. Ingénieur à la fin. Yeah, ndagushimire wadukurikiranye du début à la fin. Ndizera ko wagize ibihe bimeze neza muri Hangout. Ndizera ko waryohewe, wize byinshi, wungutse byinshi. Marvella yatubwiye byinshi bijanye na career yiwe, bijanye n'ubuzima bwiwe busanzwe ndetse n'ibijanye na nivyo asanzwe arimwo right now. Merci beaucoup kuri wewe wadukurikiranye, ndakwibutsa kuri subscribe kuri account ya Jimbere magazine. So misi yose ugira turangize neza ikiyago cacu, Hangout yacu. Mugabo before ivyo wonye kadabwiye ko kino kibanza turimwo ni Tigers Apartment Hotel. Nico kibanza cyiza ushobora kuronka location imeze fresh sana, ugacidiga mukagire ibihe bimeze neza. Urahabikaze Marvella. Misi yose ugira Hangout ihere ariko kantu tugira ka pop records dore kuri kamera hariya rero. Kandi yewe ndakeneye ko ari bitwereke turagiye 3 fois. Yeah. Pop Hangout. Tujya kamera hagati pop Hangout. Turangiza ino pop Hangout. Tugira hala 5.